MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. Jumba tuwakuroze ntiyakaravye kabisa. Bwabundi ntunyemera. Ntaho usanga kubera mukorana ngaha kuri izini harakana ahora gufumbatisha cyo gituma uriko muvugira cyo. Oya, jewe urashaka kubatsa. Je mfatira ku kuntu atwara neza mu. Kandi nkabona arajwe ishinga neza twese ataravye icuri canke ikindi kira. None ibibazo vyose twagize twabigize ari karaba hehe ko wumva gaco. Vyahavuye bigenda gute? Yo mana yanje we ni wowe gakwini cyo kwini wahora hega uracari muzima gakwini kwini uvuye he kwini nukuri oya igo ibatsi igihumba atana karibu vre sorry shakwini sorry vraiment karibu nawe urasari bwira man uvuye he nukuri gamani igo ndagusavye reke kunduhisha nibibatsi please kizi mu mbonye c'est ça l'essentiel kwini uri kurigira amanyama kwini ningene twe nakanyenyeri twari twapavye gakwini wari umaze imisi he je mbwira kwini tekana rero bro nagarutse c'est rien urabibona nyene oya kandi akome oya na telefone ukacuza inyamana oya vraiment none kwini urafise idea situation dusizemo gakwini sure mo vraiment ari kundungikirana audio kwini nkapowesha reka shahego ahandi muri soyata ndabizi mugakwini ndibura naje ona kwibu sinzi uwo ndiwe muri iyi misi franchement none basiga kwine nukuri nimba atari banga vraiment ndagusavye umbwira ahantu ubaye ubuga kwine ni hatarisha igaho ubona nanje ngira zenzi yomba kwine vraiment nimba ndumugenzi wawe nukuri mbwira aho uba ndagusavye nekane kwine tu vas ngene pour mon mama dimisi ndi kwa brigadier tot ça yo kwine urarinda kwine none hanyuma umugore wewe nawe kese mangene rikizana ibisanga nirikira harubona kwine ariko je t'inquiète vraiment tu gères rien du tout kwine nukuri aho ugisema ni wewe ugomba usambura urugo nukuri kwine rabo ugomba usambura urugo rw'abandi none madame watoto niyo yagusanga we nazogutemaga kwine oya t'inquiète sinzohaguma umwanya muremure nanje aho mbona nubundi ngene numvise bavugana kuri phone kagira ze kandi ngazohamara iminsi niwumva none gakwine ndakubarira niwumva ashaho rero kwine nukuri muri soya danje sindakubesha gusa nawe none igo ubaho kundemesha uri kuranca umutima oya kwine nakuguca umutima kwine ntegezo kukubwiza ukuri ibi bintu wavyikwegenda kubarira none c'est quoi ton plan none nukuri je n'ai aucun plan kwine anje no kugutuma kwa kanyenye na tante Yulia gusa ushaka gusubira kwandikwa mama kanyenyeri gakwine kandi yarakwirukanye shaje no guhanura gusubira muri vile kwa mama wa yo bro acha ivyo bitusha mama sinshobora kumutubika imbere ninda reka yunyica kampambanira twakikone kama mama finalement oya arakarafusa na bro none kwine uzocuja he none kwa mama wa kanyenyeri oya wapi kwa tante Yulia sinjoye from nivyo kunda nigipasa bena kanyenyeri bakeneye tranquillité ndabizi nta vy'ababebe ngaho nukuri yo kwine friend shana ukuri narinjoye kame mgutari mwibarabara none oya gusa iko nta kibazo sha manira ambona jose none gakwine none nimba utaje kuba kwa mama wawe canke kwa mama wa kanyenyeri none kwa toto ntibikunda none uzocuja he gakwine ntaco nzovyimena ivyo vyihoze gatoya ahubwo wewe gusa genda kwa tante Yulia ubabwire bena kanyenyeri uti kwine vraiment arazi ko yadekoneye umuryango wose uti arasavye imbabazi ya chef ibara ryaguye ibi bintu birateye agahinda gipenuko none condo mu majambo make condo ushatse kuvuga ko dufise stock yifi ziboze zose oya si zose hariho amasanduku nabonye ari mwizikomeye curaba abahungu bari ngaho hanze muzikuremo iziboze muzite ariko ntihagire abo zisubira kugwaza ibi vyose yo funderi yemera gusinya tukagura ry'amakonjerateur ivyari kuba uje igihano bakwiranye nikiramenyekana n'ukuri kuduteranye n'abakiriya tudandaza kwifi kandi tukazidandaza ziboze tutabizi kandi muzeho mbega hoho warumvise ibihuha biriko biratembera mu bantu navyo eka ngo iki asha bariko barakwiragiza hose ko ari ivy'abaseruko bateguye n'ibigirankana kugira basinzikaza abarengero umve nawe
condo ubwo bantu nganje usange barakomeye neza canke je nivutse ko badakomeye canke basaze bavuze abaseruko erega hani je uriko baravuga ntugire ndabitse erega hama hari akagwi mu baseruko canke mu barengero gaca karondera uwo gataka gashavu akosa gashavu condo ubwo n'ubube gito bafa kuvuga batanje no kuverifya gantuzewe erega ntibikunda ko batohoza kuko abo bakwiragiza ibihuha nyene baba bafise ababasuguma je sinumva ingene umuntu ashobora kubasugumira mu bihuha bitagira ifatiro ntuzewe kandi ukavyemera nk'intama wewe rero witeze ko mu bihe bigoye abantu bamwe bazoruha ngo baje kwitohoreza ivyo babwiwe asha uzopfurushe niyo bazopfa barushe konzi neza ko abaseruko bariye ziryafi kandi zabagwaje nabone byukuri iyo mihimbi iri kwiragiza ibihuha ntihababonye barababonye nyene none erega bikika mukiza bobo rero ihangiro ryabo no kuryanisha abaseruko n'abarengero kandi ntibabura batamu mutego oya kabisa abanyarusange n'ibirofa ni gute bama bahenzwe imyaka yose igihe cyose habakana nta bwenge bagira wagipe wewe si bose bameze uko nawe ahubwo mumere nk'ababandi bafatira mu kivunga nawe anebyo ndagwenda gusuvuza kuri bijya nibyo je sinari ndakumenyereye no kurukoresha imvugo nk'iyo wafete condo maze imisi mfise stress aho mutwe sihurisha mbabarira kabisa okay oya kabisa oya ni kibazo kabisa oya nutaha oya umugabo ngira nakiza acereye isaha yose irenga server ucugira ku mutumana kwanje ya toto ndamusivye ugira anzanire facture eka wewe eka nukuri nabane bici wamenze kuri telefone phone nimufise indi program asha genda aje ndihuta nta mwanya mwinshi nifiti oya toto ivyo kuravuga nibiki program mfise kuno mugoroba nimwe gusa ego vrema nukuganira na wewe gusa nta kindi kwaburi rero ntanzamuye bari kwa mwana sha ariko ahantu sai bwahicara weja muhungu ashiriza kwe abantu bahano uyu ni mwangu nakire ebash ni hashasha aheruka kuhamenaje nabiraboneka ntabwo amagemu urabona ko yikinze haratuje ni heza vema ego urabona n'agaciro kenshi karahari none ko bacerewe gacane gatoto byagenze gute na muri patrouille rero naba bahungu mu gipolisi none birarekwe ko mukora wambaye gisivile nkuko oya no ku burya patrouille heze nacenca kwihindura burya Yesu nkunda kuza mukabaye nambaye teni gipolisi burya okay ni bishasha ariko hanyuma kubinyerekeye rero urabona ko natoye ahantu vrema hihishije kandi vrema haratekanye kugira tuyage neza ni rero nkuko nabikubwiye hajya kumpamagaye ku telefone yego asha burya James rugendo asha ngiambira usangi cha kumasonga ego wabimbwiye ndagushimiye ahubwo ingene wigoye kwabanza guca ngaho kanyumviriza mviriro ukwata mu by'amashimwe je ndagiye oya badusome sije sindaguteje dukuri ijambo rero nijyarindi nyene funderi we funderi nyishu nayiguhaye kandi nta cyahindutse toroha urashe mutima muntu w'Imana nta kuntu utonyumva n'ukuri kandi mu bibazo herekanya kugira Imana umuntu n'uwundi none wewe ni uva mu bibazo byawe utarinze ko ndamungora nuya n'ukuri ntango na jewe fundenda gutaye ahubwo ndagusabye ibibazo n'ukuri kuko vraiment naragusuzuguye kwe ajya nakwemereye ubu n'ukuri twoca umuntu agwiza abazi na kabiri eka niwe uvuga gatatu twoca tuvugana nangorane ivyo kuragira biranwa n'amategeko ukugerageza guha igiturire inzego zijeje umutekano eka n'ukuri eka je n'ukuri ryo kosa nagikora jefunde eka naryo nukora je n'ukuri uko narezwe iyo umuntu yankoreye iciza ndamushimira n'ukuri none sivyo gashefu
Wa nivyo ushima si mubi. no kuri munkundiye mukanyakirira kakana yego nta kintu conyohera mushefu ntavuye yeme ikintu mu byukuri kivuye kuri jewe We mugabo ibyo binkoreshe sivyo oya nukuri bo agashimwe nyene sha mugabo ntaho gasubiza inyuma na cyane cyane yo kavuye ku mutima ushima Yemwe niho bari. Karibu kade karibu. Yuri namahoro. Amahoro cyane kade. Tubonanye amahoro. Mbega uracaryamye ga Yuri. Erega turi ku musase wa mupfasi. Eka navyutse karesha. Ndiyugumura. Mfata imiti. Numvise imboreye nsasa karago hano. Yego wambaye agatenge keza akandi. Ewe Yuriya nawe umbona kambereye cyane ntiworaba uvuye na heno urumva haje abanyarusangi kunyitwarako ngo izine yabahaye ifi ziboze ngo nukugwara baragwaye hewe bugiye nkuru je naramvanye kanyenyeri rero nazindukiye kuri izine kuraba je anyiganira uko vyagenze hanyuma menye ico mpava nshikiriza abo banyitwaye emwe wogo muri nshiko ari menetse basi yego iyo batelefona nimwari kubiheza ku telefone utarenze kwita kwa rino zuba gakade kanashaka no guca kukuraba ejo bwabo ndi kutaje mu misa kade ndazi ko twari twavuganye ko tuhahurira ariko gasha aho ubona bisigaye bingora kuja mu bantu ni kuvuga gasha aba bakobwa banje barankundiye byiza je mbona naza ndigumira ha mu rugo noye kwihamenyo y'abatwenzisha Yuri nta muvyeyi atwenga uwundi aba yibagiye wa mugo kandi ntaco abakobwa bawe bakora babo badakora mbisa reka sha abandi bavyeyi baraheza kibo ubu ufise ungana kanyenyeri ntafise umukwe uwungana kwine ntari muri kaminuza hari inshushu yamuzaniye kwine yaratwaye inda mbega kamukama w'ikigongwa umwana yavyaye uwundi mwana wagira ndira busema gakade aho nciye hose nza mbona abantu batangura kuryana inzara bongoreranira nkamaramara nkabura iyo nyikira bareke bavuge Yuri uruvugo ntigwonza ku myaka ugeze ko bwa Yuriya uracakangwa na babarenga yabo ngaho rusange egumye navyo utahura utarabibamwo muvyeyi numva nopfuma mfa nkapfa kuri nosi Yuri ndakwihanije ntusubire kwiyaturira kwibara nta soni si jewe kadede si jewe umutima wanje urarushe sinokubesha ibintu ndiko ndacamwo muri ino misi birarenze nukuri naje ntakubesha ndakubiswe n'inkuba nukuri ariko mbe nka babandi raba sha wikure mu bwenge ntuhasigwa amagara nivyokunda ntivyokunda sha nk'ibino jewe ntibikunda nukuri urya ngira nimuke nsubire iyo navuye noye kuba akayago ka kino kibano cose ndarushe ugira ugende iyo bagira gende mukurindira kumenya ibizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ako kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe turumvise uko gipe abakirije yompi kandi bari bagize ubwoba mbega uwo mudasangiye umugwi yarakwiye kwitwara gute mu gihe ari umutware intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Ntirandikura Jean Paul wo muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi aho yagize ati uwo mudasangiye umugwi akwiye kwitwara neza mu kwakira bose mu vyajejwe akamenya ko umuntu atowe mu mabanga arangura acakura umwambaro w'umugwi akomokamwo akambara umwambaro w'amabanga ajejwe Nkuru nziza Alex w'ibujumbura mu Kanyosha yagize ati ubutware nyabwo bwitwararika bose ati kandi ugatunganiriza bose ati kuba gipe abakirije yompi biri mu biranga umurongozi mwiza atagira nkunzi mu butware bwiwe ati mu gihe izini hari kugira bose ku mpande zose batunganirwe ati gipe yerekana akarorero keza mu gutwara kugira izine igumane intumbero yayo ati umutware mwiza rero ni umuhuza wabigeze kudahuza ati kugira havuka urukundo mu bashamiranye
undi munyanya yatwandikiye ni Iteriteka Lambert ava Bujumbura muri commune Mutimbuzi mu Kajaga, akaba ari umunyeshuri kuri kaminuza y'ibiyaga bigari mu gisata c'ubwubatsi aribwo génie civile. Ati cambere ndakeje gipe ku nyifato yiwe nziza, ati kuko barayamaze bati umwiza uva bukuru ugakwira igihugu cose. Ati hama mu gihe wo mudasangiye umugwi ari umutware akwiye kwitwara neza agatwara bose ataka mwana wa mama. Ati kindi nuko mu gihe ari umutware ivyamoko ategerezwa guca vyikura mu mutwe kugira ngo abera akarorero. Ati n'abandi bagifa amoko. Ati kindi ni wowe wo guca ababera umutware w'ukuri kandi ahumuriza bose. Ati ku buryo atamuseruko canke umurengero yogirirwa nabi nkuko gipe ariko arabikora. Ati kanatsinda na condo aramushingira intahe. Ati rero mu gihe uboneka bagipe nka 10 ati ntankeka abaseruko n'abarengero boca batangura kubona ko ivyamoko ari bibacanishamwo kubw'ubusabusa. Reka ubu naho tuje mu ntara ya Cankuzo kuri centre Ibuhumuza aho murengera ntwara Fred yagize ati wo mudasangiye umugwi canke wo mudasangiye ico kintu cose kibahuza mu gihe ari umutware nuko yo kwakiriza yompi wo wese aje amutumbera akamutunganiriza neza ataravye ikintu na kimwe. Ati kuko burya umutware n'umuvyeyi wa bose ataravye impunzi. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Emile Nini nahazwe ari mu Kanyosha aho yagize ati ku bwanje wo tudasangiye umugwi mu gihe ari umutware akwiye kurengera ivyo tuma agira abo akumira agahagarara mu kuri kuzanira neza y'impande zose. Ati gutyo biraheza bikamuha gukundwa no kwizigirwa na bose. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tudashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho ni wa mwati wasomera akabazo ku gice mweje gukurikira. Akabazo nakagakurikira: mbega mwejeje kumviriza ikiyago ca condo na gipe n'ikihe cigwa mukuyemwo? Ndasubiramwo: mbega mwejeje kumviriza ikiyago ca condo na gipe n'ikihe cigwa mukuyemwo? Akabazo murakumvise mukamufisha mushikiriza nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wawifuza kwironkera igikino kunikira kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwa Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 874 muri rwa rukurikirane rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho ubutaha. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe c'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe c'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.